inyuma yo kumara faze ale yose bafise inota rimwe ariko bakaza bagatsinda tupwisa amazembe bagatsinda n'umugwi wa Al Hilal bawusanze iwabo tupwisa amazembe bayitsinda ibitsindo 3-1 bagatsinda umugwi wa Al Hilal igitsindo kimwe kubusa hariya iwabo muri Sudan. Yanga bisanze muri situation bategezwa gutsinda n'umugwi wa MC Alger gutyo bizere kurengana ariko siko bagenze. MC Alger yoyo yarondera inota rimwe kugira ngo ishobore kwizera kurengana muri ano matsinda. Urumva urugamba rwari hagati ya Young Africans rero kugibuga cabo ca Mkapa Stadium buzuye abantu ari hejuru. Mu mpera zino ndwi mu gihugu ca Tanzania hariho inama rukokoma canke Kongre National y'umugambwe wabo witwa CCM. Rero ivyo bihe impamvu ndabihuje muraza kuvyumva gatoya nuko bidatandukana n'umupira na gatoya. Ibaza inama y'igihugu ikomeye nk'iyo mugabo nariko ndabikurikirana kumwe muri televiziyo zo muri Tanzania ziri kuri Canal yitwa TBC. Iyo televiziyo rero niho hariko haraba ivyo birori vyo muri Tanzania nyene bijanye n'umugambwe wabo wa CCM biyobowe rero n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Mama Samia ariko yavuga ati ndiko nkoresha umwanya ku buryo igihe c'isaha 9 ari saa 10 zahari iwabo ku buryo tuza kuba dufise omo isaha imwe yukuba twashitse Dar es Salaam tuje kuraba umupira. Ibaze nawe ugwego baba bagezeko guko ivy'umupira vyabo bidashobora gutanduka cyangwa gusigara inyuma niyo hoba hari ikintu gikomeye kidasanzwe. Iyo nama rero ikaba yarangiye kare bagenda kuvuga bati tugende dushigikire Yanga. Bo bavuga bati no mugwiserukira gihugu wananchi mu majambo rero y'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Nuko rero ibirori biraba vyabo ariko kandi basigaza umwanya. Inyuma gato y'isaha imwe twatugeze mu kibuga hariya kwa Mkapa Stadium ubona ko byukuri huzuye no hejuru. Young Africans yari ifise soutien idasanzwe ishingiye mu kurondera amanota 3 ariko umwarabu wewe yaje afise mission. Umwarabu yaje afise mission murantunga yuko ashobora kuza kironderera inota rimwe ryonyene. Araza aparika neza abuza Yanga n'abasatirizi babo aba baziski bamzize bose bagerageza ibishoboka byose kugira ngo bashobore kwitwara neza ariko ntivyakunda. Kuri no block rero yabano basore barabu ba Abdelawi bagezala abano bakinyi rero binyuma bano bakinyi binyuma ba MC Alger bagezala abitwa ba Halaimia bose bakaba bashoboye kwitwara neza cyane imbere yuno umunyegori Ramdane. Baza rero kuri mission yo kwironderera inota rimwe gusa. Babuza Yanga kuza kuronka amanota 3. Yanga irasatira kwishoboye kose ariko bano basore ntibashoboye kwatsa na bukebuke. Kuruhande kwa Yanga rero akaba hari hatanguye nk'ibisanzwe Gjidiara mwigori, Shomari Kapombe mu bakinyi bari nyuma, Job Baka Boka bose rero muri systeme ya 4-2 Yanga yari iramutse ikina. Musonda Aucho Yahya na hamwe na Mzize aba bakaba bari hagati ku inyuma rero y'abasatirizi Ki canke Aziz Ki hamwe na Dube bari basatirira uno mugwi wa Young Africans. Mu gihe rero ku ruhande rwayo MC Alger Ramdane Halaimia Gezala Abdelawi Hamidi bose rero bakaba bari muri systeme ya 4-1-4-1. Mwumva ukuntu yabazibiye neza ino ekipe 4 umusantile n'abakinyi 4 kandi n'umuataka umwe. Rero 4 umukinyi umwe yari hagati akaba yari Benkemesa, 4 bimbere yuyo musantinele wabo yari Meziani, Buras, Tabti, Mesusa hamwe n'umusatirizi umwe Rudende
Bayazide. Abo rero bakaba bari 11 bari bagize impande zose. Uno mugwi wa Yanga rero ukaba utashoboye kwatsa, utashoboye gushika kuri objectif yo kuva mu matsinda, waraye ubaye elimine na cyane ko warondera amanota 3 ariko uronka rimwe kubera ari ryo abarabo baje barondera. Mu majambo make rero uno mugwi wa Yanga wibutse kwifuka bukeye cyane ko mu nkino wakinye na MC Alger ugakina na Tupuisa Mazembe ugakina n'umugwi wo muri Sudan witwa Al Hilal Omdurman, umugwi ukinamwe musauza umugira umugisha Jean Claude benshi baramuzi. Ino migwi itatu rero Yanga yabakuye kwinota rimwe ariko baca bisanga kugira barengane muri phase ratu bategezwa kurondera gutsinda bose kurondera amanota 9. Ndumva ko byari bigoye cyane. Yanga bagerageje kuko phase ratu bahakuye amanota 7 kuri 9 ashoboka. Murumva ko basamaye inota rimwe muri phase mu gihe ushobora kugira ubushobozi bwo kuronka amanota 7. Mva ko basamaye na cancane ku nkino zibiri bari bakiririye muhira bakina n'umugwi inkino zibiri. Urukino cancane batsinzwe na Al Hilal muhira Dar es Salaam ibitsindo 2 kubusa, bakisanga bagiye gukoresha ico bita nguvu ya ziada kugira barondere amanota 3 kwa Al Hilal. Baze ekipe yagutsindiye muhira na public tuzi Yanga bifise n'inguvu baba bafise sutiye yose ishoboka ariko bagatakariza muhira. Ubona ko Yanga nabo bari batangwe kugira akantu kukwiyumva gusuzugura amatsinda kuko bazi yuko batakiri ku rwego rwo kugarukira mu matsinda. Bageze ku rwego rwo kuja muri quart de finale, demi finale, rimwe na rimwe abonye ko bakina na finale. Yanga rero ubona hari nguvu batakoresheje mu gukina zino nkino zo mu matsinda kubwagasuzugura, ariko bibagira ko by'ukuri ushobora gusuzugura izo nkino ariko wazitwaye neza wagize iyo concentration agatuma unavira mu matsinda. Ni naco caraye kibaye. Yanga naco takoze rero muri ugo rukino kugira ngo ikore byose, yashoboye gutera injuro 18 mwigori rya MC Alger. Mugiye MC Alger yo yashoboye gutera 3 konyene, no kuvuga harimo amatire yose yaci inyuma na yaca mwigori. Amatire cadre ya Yanga yabaye amatire cadre 3 mu rukino. Possession Yanga bagize ibice 69 kuri 31, mu gihe rero ibindi bintu bidasanzwe precision y'amapase kuba bashobora guhanahana ba mupira ugashika iyo bawurungitse. Yanga babikoze ku bice 84 kuri 66. Urabona ko barushije byose USM Alger sauf objectif ya match. USM Alger yarushije Yanga kuko bo baje barondera inota rimwe bararironka, mu gihe Young Africans yaje irondera amanota 3 ntiyashobora kuyaronka. Nuko rero byari vyifashe kwa Young Africans muri ugo rukino duhejeje kugarukako. Reka rero turabe uko izindi nkino zagenze muri iryo tsinda gutyo tuce turabana classement uko yari imeze. mu rundi rukino umugwi wa muzindi nkino rero ambavu y'ugwa Young Africans na MC Alger gwarangiye rubusa ku bundi Tupuisa Mazembe nubwo ari ya nyuma mu itsinda yashoboye gutsinda umugwi wa Al Hilal Omdurman ibitsindo 4 byose kubusa. Ibitsindo vya Jean Diouf ku munota wa 21, Ibrahima Keita ku munota wa 29, Mercedes Ngimbi Vumbi ku munota wa 50 na n'umunani, Suleiman Shaibu ku munota wa 89 kuri penalty. Ibyo rero akaba ariko byashoboye kugenda muri ugo rukino rwahuza uyo mugwi wa Tupuisa Mazembe hamwe na Omdurman. Al Hilal ya hariya muri Sudan.
mu zindi nkino rero izuko zagiye ziragenda hambavu y'urukino rwa Mazembe hamwe n'uwo mugwi wa Omdurman nuko uwundi mugwi washobora kwitwara neza no mugwi wa Belouizdad yahariya muri Maroc yasize Stade d'Abidjan ibitsindo bitandatu kubusa mu gihe Al Ahly yatsinzwe no mugwi wa Orlando Pirates ibitsindo 2-1 kandi bari muhira mu Misiri. Pyramide batsinze Joliba ibitsindo 6 kubusa. Esperance de Tunis batsinze umugwi wa Sagrada Esperanza ibitsindo 4-1 mu gihe Mamelodi Sundowns bashoboye kunganya na AS FAR igitsindo kimwe ku kindi. Raja Casablanca banganya na batsinda Maniema Union igitsindo kimwe kubusa. Amatsinda rero akaba yarashoboye kurangira muri ubwo buryo. Tubazanire classement gato uko yifashe mu matsinda yose imigwi yashoboye kuvamwo n'imigwi yashoboye kurengana muri Champions League yo muri Afrika. Uko amatsinda rero yifashe, Al Hilal yarangije ari ya mbere nk'ibisanzwe. Urukino rwa nyuma bobo ntaco rwari ruvuze, ntaco rwahindura, bari baramaze gushimangira umwanya wa mbere. Wari gukugwaho nuko USM Alger yari gushobora gutsinda Young Africans, yari gushobora kubi ya mbere mu gihe Al Hilal itari gutsinda urukino rwayo nk'uko byagenze, batarutsinze bakina na Tukwisa Mazembe. Al Hilal rero yarangije ifise amanota 10 ikazojana rero na MC Alger yoyo yarangije ifise amanota 9. Young Africans na Tukwisa Mazembe, Young Africans amanota 8 yayo ntiyarakuye kugira ngo ishobore kubandanya iryo higanwa. Tukwisa Mazembe amanota 5 yoyo yabaye yanyuma mwitsinda. Mugiye mwitsinda B, AS FAR yahariya muri Maroc yabaye ya mbere n'amanota 10 ikurikirwa na Mamelodi Sundowns bagiye kujana muri kimwe cya kane cha Champions League yo muri Afrika. Raja Casablanca na Maniema Union nazo zirasezerewe muri no tsinda. Raja Casablanca kadisezeranywe amanota 8 uge Maniema yaronse amanota 3 yonyene. Orlando Pirates yahariya Johannesburg hariya Soweto bakaba rero babaye abambere n'amanota 18 mu gihe Al Ahly yari muri ino Real Madrid yo muri Afrika hariya muri Egypte ikaba yarangije ifise amanota 10 bagiye kujana rero na Orlando mu gihe Burundi hamwe na Stade d'Abidjan zozo zigiye kuvamwe. Burundi irateye ikigongwe cyane kuko yashoboye kurangiza rino tsinda ifise amanota 9 ariko ntiyarakuye kugira ngo basho kubandanya rino higanwa. Esperance de Tunis hamwe na Pyramides bagiye kuva mu itsinda rya kane, aribo bagiye muri kimwe cya kane gishira icanyuma basangiye amanota 13 bose bari basangiye amanota 13 nibo bamberere mu gihe Sagrada Esperanza na Joliba yo muri Mali zozo zasezerewe muri ino Champions League ya Afrika. Kimwe rero cya kane kazoba rero hagati y'ino migwi yabaye ya mbere ni ya kabiri muri buri tsinda. Gutyo rero akazoba ari Pyramids yo muri Egypte, Esperance de Tunis yo muri Tunisia, Al Ahly yo muri Egypte hamwe na Orlando Pirates yo muri South Africa, Mamelodi Sundowns yo muri South Africa, AS FAR yo muri Maroc, MC Alger yo muri Algeria hamwe na Al Hilal yo muri Sudani. Urumva ibihugu rero bifise imigwi muri kimwe cya kane gishica nyuma yo muri Afrika yo munsi ya Sahara ni ibihugu vya South Africa, uno mugwi wa Sudan hamwe nande siyo nyene ego uri kuraraba niyo. Ibindi bihugu navyo ni Maroc, Algeria na Egypte nk'ibisanzwe. Abarabu bobo
bahora bayoboye ino football kuri runo rwego rutanguye kuja kure muri Champions League yo muri Afrika. Mukanya tugende muri Confederation Cup gutyo tuce tubandanya n'ayandi makuru y'Iburaya. Tubibutsa rero yuko turi ku rubuga rwacu rwa YouTube tukaba twarugarutse ko urubuga rwa YouTube tuburahari ntibisanzwe byumve ko twagarutse hanyuma tukaba turi kuri Buja TV kuri chaîne ya 398 mugiye kuri FM nkibisanzwe ho murabizi ko ihora ari 87 n'ibice bitandatu. Muri Confederation Cup rero Sesfacien yashoboye gutsinda umugwi wa Bravo Domakis ibitsindo 4 kubusa. Simba batsinda umugwi wa Constantine ibitsindo 2 kubusa. Al-Masri batsinda umugwi Association Black Bull ibitsindo 3-1. Zamalek bashoboye gutsinda umugwi wa Enyimba ibitsindo 3-1 mu gihe RS Berkane itsinda ibitsindo 5 kubusa umugwi wa Stellenbosch hariya muri Afrika y'Epfo. Stade Malien batsindirwa muhira no mugwi wa Lunda Sul ibitsindo 1 kubusa bari muhira batsindiwe muhira Stade Malien. ASEC Mimosa batsinda umugwi wa Orapa United ibitsindo 4 kubusa mu gihe USM Alger batsinze umugwi wa Jaraf ibitsindo 2 kubusa. Niko byari byifashe rero muri Afrika. Reka mukanya tuze turaba uko classement yifashe na cyane muri ano matsinda n'imigwi yashobora kwikalifiya. Simba rero ikaba iyoboye itsinda n'amanota 13. Uno mugo muri Tanzania bakeba bayanga nabonye babatwenga gose bakavuga bati mwebwe ntimushobora guhonyora mu cakane gishira icanyuma ahubwo reka twebwe tubereke ko ari twebwe baserukizi beza bigihugu. Abo imigwi rero ikebana nibiraba ngo nuko bari mu mahiganwa ya Afrika iyo uvuyemwo mukeba nyene nta bibari inkuru nziza kugira ngo wewe aba ari wabandanya avugwa muri ayo mahiganwa. Constantine yabandanije iri ku mwanya wa kabiri mu itsinda rya Simba n'amanota 12. Abo rero bakazujana muri kimwe ca kane gishira icanyuma mu gihe muri groupe B umugwi wa Berkane ohejeje ufise amanota 16 ukurikirana Stellenbosch amanota 9. Abo rero bakaba bazojana mu gihe imigwi ya Lunda Sul hamwe na Stade Malien yoyo izoba imaze kuba ivamwo. Muri tsinda C nayo mukanya turabe uko biba bimeze mu itsinda C imigwi yashoboye kubandana. Mwitsinda C rero umugwi wa USM Alger ukabufata ikibanza ca mbere n'amanota 18. ASEC Mimosa ufata ikibanza ca kabiri n'amanota 8. Abo rero bakaba bazojana Malher kuri Jaraf nayo yanganya na ASEC Mimosa amanota 8 mugabo bobo bakaba basumbana ibitsindo mu gihe kurundi ruhande ari ya mwitsinda D n'imigwi yashoboye kujabuka n'imigwi ya Zamalek n'amanota 18 bakazozamukana rero na Al-Masri basangiye igihugu. Iyi migwi yose rero yo muri hariya yo muri Misiri ikaba ariyo yashoboye kurengana ino phase y'amatsinda bakaba bagiye muri phase yo gukurakura namwo bahereye muri kimwe ca kane gishira icanyuma.